Ndabaramukije mwese amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nshimiye Imana inyemereye ko nongera kugaruka imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tubishe mu maboko y'Imana. Bwirukiro Mana, ndagushimiye cyane ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ndagushimiye kugira neza kwawe Yesu. Urakoze kuko ituzigamiye muri iyi si kugira ngo twamamaze izina ryawe. Mwami Yesu, ndi imbere yawe ndakwinginze ngufashe, unshoboze Yesu, ndongore, uzobukoze. Na bene data ubahe umugisha, mu izina ryawe ryera Yesu niho ndabisenze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe kubw'ubuntu atugiriye kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Dusome hariya mu gitabo ca Yohana igice n'igice ca 5, turahera hariya ku murongo wa mbere, muze gusoma gushikana ku murongo wa 11, ku murongo wa 11. Ntitubaza kwasoma hose, ariko ndababwira iyi nkuru. Ni inkuru y'umuntu yari arwariye ku kidengeri citwa Betesida. Iyo nkuru mwarayisomye, musomye murasanga ngo Yesu yari agiye i Yerusalemu, ngo hari iminsi mikuru y'Abayuda. Hanyuma rero ngo hafi y'aho bagirira iyo minsi mikuru rero hari ikidengeri, ico kidengeri ngo mu Giheburayo citwa Betesida. Ngo kandi ico kidengeri cari kiriko abagwaye benshi, ngo kandi cari gifise amabaraza 5. Abo bagwaye rero ngo bari bamwe bari impumyi, abandi ari bimuga, abandi baranyunyutse. Ngo aho hantu bama bahaza, hanyuma ngo umumarayika yaza araza rimwe rimwe, ngo akazikura ayo mazi rero amaze kuzikuruka, ngo uwatangura mu kuyajamwo ngo niwe yakira. Urumva rero ko kwari ugutanguranwa. Rero ngo hariho umuntu yari amaze imyaka 38, bene data murumva ni myinshi cane, 30, umuntu agwaye 38 ari aho hantu, yari igihe kirekire cane. Ngo Yesu acamubaza ngo urashaka gukira? Nawe ngo acamwishura ati mugenzi, nawe mfise wo kunyinikira muri ariya mazi. Ati kuko igihe umumarayika aje abandi baca bantanga. Murindi jambo ntiyishuye ku kintu Yesu amubajije. Yesu yari akeneye ko avuga ati ego me ndagomba gukira, ariko wewe acasobanura impamvu akira aho hantu. Impamvu atarakira nuko bamutanga, abandi bamutanga. Imana nishimwe, yamugiriye neza, kandi Mwami Yesu ahashitse byose bigenda neza. Haleluya. Ndakwifuriza ko nawe uyu munsi yoshika iwawe agakemura vya bindi bikagenda neza. Umaze igihe kirekire warabisengeye, umaze igihe kirekire uzunguruka kuri iyo Betesida yawe, ariko bitaraja mu nzira. Impamvu zirahari. Uyu yavuze ati abandi bama bantanga. Sinzi nawe uko wovuga, ariko igituma utarakira canke igituma ukiri muri ivyo kirahari. Uwo kikubaza uwo kivuga. Ushaka kuvuga uti narabuzungurana amafaranga kugira ngo nkore ivyashara, nico gituma ubukene bundembeje. Canke amaze igihe kirekire ngwaye, narabuze amahera yo kuja kwa muganga, nico gituma bikimeze uko. Canke naragwaye hanyuma sinaja gukora ikibazo kw'ishure, nico gituma nasubiyemwo uyu mwaka. Ni byinshi wovuga, ariko Yesu akubaza ati urashaka kubivamwo? Urashaka gukira?
urashaka gutabagwa, urashaka uyu yaragwaye yamubaje ngo gukira, urashaka gukira. Imana ishimwe. Rimwe na rimwe iyo umuntu amaze igihe kirekire mu ngorane, hari igihe adashobora no kwishura neza ibyo bamubajije. Hari igihe ya ngorane iba yaravyaye n'ibindi bibazo byinshi, bigatuma ikibazo nyamukuru utakigihagazemwo, ahubwo usigaye uhagaze muri ivyo bindi vyavutse muri ico kibazo. Nk'uko uyu muntu yari ameze, yaragwaye ariko amara ati ugomba gukira, aca avuga ati oya mugenzi, erega mugenzi, hari abantu bama baca bantanga, hari abantu baca bantanga. N'ubundi wumva batari kumutanga iyo marayika, iyaba iryo jwi rya Yesu ryari rije rigomba oya, nawe ukaza kuzunguruka mu bindi, wumva ubundi bwo ariko Yesu agira neza. Yesu nashimwe kuko asobanukirwa ibyacu byose, ariko urumva ko n'ubundi yari atangiye kuzunguruka, aho kuvuga ati ego uca utako nyene. Erega rero abaprofeseri babajije ikibazo baba bashaka kuvuga ego canke rero iyo ugiye kuzunguruka, hari igihe uba umuhaye umwarimu nawe kugira ngo nawe yige amenye icyo ugombye kuvuga. Nk'uko Yesu yaravyize amenya uyu muntu icyo agombye kuvuga. Yesu aca amubwira ati haleluya, haguruka wikorere ico kirago cawe kandi uca ugenda. Nk'uko namaze kubivuga kuri iki kidengeri, ngo hariho abantu benshi bafise ibibazo bitandukanye, bari abantu bagwaye bafise ibibazo bitandukanye. Ingwara ni ico cose gishobora kubabariza umutima. Ushobora kuba ubabaye mu mutima atari uko ufise ingwara fizike, ariko ubabaye umutima wawe ubabaye cane, ariko ku mubiri umeze neza, uvyibushe ukayangana, ariko ufise ingorane, ufise umubabaro wo ku mutima udahera w'ibintu kanaka. Hashimwe Yesu asobanukirwa ikintu ico arico cose, kandi Yesu n'umugira neza. Ahashitse ndakwifuriza yuko Yesu yoshika iwawe nawe akagutabara, akagutabara uyo mwikomo wose ufise akawukumara. Hari abantu bafise ubikomo yuko babuze ababo, nta bavyeyi ufise, ukagira uwo mwikomo, kandi uwo mwikomo Yesu yarabiguhaye ibyo ukenera byose, ariko ukamana wa mwikomo uje nta bavyeyi mfise, iyo ataba yantambara, iyo ataba banaka, oya biya byararenganye. Have genda, ko Yesu yagutabaye akaba yaragusomesheje ukiga, ko Yesu yagutabaye akaba yaragwaye urugo, ko Yesu yagutabaye kubera ko ugumana umwikomo wa bariya na bariya na bariya. Yesu ahashitse avuga ngo genda, imuka, vaho hantu, ntugume uryamye. Hari abantu benshi bakize ariko baguma hahandi, bakagumana wa mwikomo. Ni nk'umuntu ushobora kuba yaguhaye lift mu muduga, mugabo ukagenda wikoreye imizigo yawe, aho kuyishira mu muduga ngo uyitereke iruhande yawe, ukagenda uyikoreye. None wumva gute woba waragiriwe neza ariko ukamana umwikomo udahera? Imana yo mwijuru igufashe uyu munsi kugendere. Yesu ico asaba ngo have, vaho hantu, genda. Ako kantu ese co mukakumva, hari ibintu byakunaniye gutandukanya navyo, ukaguma uvyikwegeramo kandi Yesu yabigukuyemwo. Ariko Yesu cakubwira kuvuga ngo vaho hantu, genda, hari imbere hariho ibindi bikurindiriye. Ureke kuguma muri vya bindi, ariko imbere urabe Yesu agufitiye plan nziza, agufitiye programa nziza. Haleluya. Yesu yagukijije, Yesu yagukuye hajya hantu, Yesu yakumariye biriya na biriya, yakuriye ya mashure, Yesu
Yesu yagukoreye bya bindi, uyu niwe avuga ati have ntusuye kuzuribuka bya bindi, ko bya bindi bigusubiza mu mubabaro, bya bindi bigusubiza mu kabonge kandi waragakize, bya bindi bigusubiza. Yesu avuga ati va aho hantu ugenda. Imana ishimwe. Yesu yabariye umuntu amaze kubona ngo ko hamaze igihe kirekire. Yesu ngo aca avuga ngo ikorere ikirago cawe, vyuka vyuka wikorere ivyo vyakuremeye, hamugende. Imana ishimwe. Yesu icatuma amubarira ngo navyuke ni kubera iki? Kubera yuko yari amaze igihe aryamye. Icatumye amubwira ati ikorere ico kirago ni kubera iki? Ni kubera ko ico kirago nico cari yari akiryamye k'iyo myaka yose, nico cari kimubereye imatera. Ariko ubu naho ntibikimeze uko, ahubwo ibintu vyahindutse, nikija ku mutwe wiwe agiterura kijanye. Hari ibintu vyakwicaye, hari ibintu vyari vyarakwicayeko, vyarakubabaje, vyarakunaniye, vyaragizene. Ariko Yesu ahashitse aca ahindura ibintu birahinduka. Imana ishimwe. Hari akantu nama nibuka kambayeko, niko numva ko mbera nka example y'aho hantu. Igihe kimwe nari turi ino muri iki gihugu turimwo, twariko turiga indimi, ururimi rushasha, nico kintu badutanguzako. Rero bose bashasha bose baja kwiga ururimi. Hanyuma rero nanje nca ntwarinda muri ico gihe. Ngize inda rero bakabona ati uyu muntu narijya asa nk'umuntu ahumuye, none nubashishikara kuvyara ngira ngo ivy'amashuri ntabyanezwe. Ngiye kuraba nca nsanga bankuyemwo hamwe n'abandi nyene n'abandi bantu nyene batanezwe ibyo kwiga canke batabishobora, nanje banshiramwo. Ndavuga nti nibiki bibaye? Kumbe kubera yuko bo bararavye bati uyu muntu ntavyo kwiga ababaye. Hanyuma bankuyemwo nogira gute? Ndemera. Ariko menya yuko mu mategeko igihe canje co kwiga ntikirahera. Ndafise droit yo kubandanya niga. Kumbure bajya bandi sinzi amadosiye yabo uko ameze, ariko jewe ndacafise droit yo kwiga. Hanyuma urumva ntawuharira n'umuha. Hanyuma ariko jewe nca nguma muhira, nguma nigira muhira. Hageze kuja gukora ikibazo, nca ndagenda ndababaza nti kugira ngo umuntu akore ikibazo bisaba iki? Ngo urumva wako baguhagaritse, ngo urumva ngo guca wirira. Okay, none bari hangahe? Nca numva amafaranga bavuze yo kwirihira ndayaronka. Nca ndariha, nca ndakora ikibazo. Maze gukora ikibazo, mu nyuma sinzi ngene bavuze ati turagowe. Uyu muntu twamuhagaritse kandi agifise umwete wo kwiga. Ngo tumuhoye ngo nuko afise inda. Ariko ntibigeze bambara ngo bampoye iki, ntaco bambwiye. Ico bikoze gusa ya mahera natanga barayansubije. Kandi Yesu nashimwe, nca mbandanya niga. Hanyuma babandi bari irimojije yuko ntashobora, mu nyuma bagiye kubona ngarutse gukora aho hantu, kandi nabarabakorege. Imana ishimwe. Iyo shure nayigarutse ko nje kwigisha igifaransa aho hantu, kandi umwe mu bankuye ico gihe nawe nyene yahora yigisha igifaransa. Twasitanira kuronka akazi, iyo place nari nje gukoreramwo. Bisobanurwa ngo iki? Yesu agutabaye, agutabara agutabaye.
haleluya, agutabara agutabaye, ba bandi bagukorera vya bindi bari aho barorera. Imana ishimwe. Ico gihe niho nasobanukiwe neza yuko abantu bashobora kuraba umuntu bakamujija kuri apparence, ariko Imana yoyo plan yayo iguma ari kwa kundi. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro ku byo ikora kandi ingene ikora neza. Nariko ndavuga kuri ico ikirago yaryamyeko. Yesu amaze kuza avuga ati ikorera ikirago cawe, ntuse kugishira hasi ngo havuge atandanse yo kongera kuryama, gishire hejuru hanyuma ugende, kandi ucuva aho hantu naho uhamaze imyaka myinshi uhave. Bene data, hari igihe umuntu ashobora kumara igihe kinini mu bintu kugira ngo uvavanure n'ibyo bintu bikagorana. Wibuke n'Abisirayeli bavuye muri Egiputa, bavuyeyo bagumye bifuza za nyama bahora bajya bariyo, vya bindi baravyifuza. Bisobanurwa yuko natwe kenshi Satani adusubiza muri vya bindi twahozemo, kubera yuko wabaye bimeze mu gihe kirekire, biba vyari yubatse cane muri wewe. Ugomye kwitandukanya navyo rero ukamugira tandanse yo gusubirayo. Ariko Yesu rero acavuga ati have, vayo, genda, vana n'ivyo bintu. Imana ishimwe. Ndakwifuje nshuti yanje kuvana n'ivyo bintu vyagutsikamiye imyaka yose. Yesu ko yagutabaye, tabarwa rero kandi utabagwe burundu. Ntukongere kugaruka canke ugagarukana ivyumviro vyawe canke ugarukana amajambo yawe. Hari abantu mpora numva ngo ngo kera ariko nakarangiriye nabi, ngo namuri vyibuka ngo yangiriye kunukunuku. Yesu we, wimuke yuko kuvyibuka n'ingene ubigarura bica bigaruka nka bishasha muri wewe. Yesu avuga ati have, imuka, have, vayo. Ndakwifuza kuvavanura naho hantu hakubabaje. Ubupfuvyi ngo burajyana. Ubupfuvyi burajyana. Nama mbona abantu bari kwashinga intahe bavuga ukuntu nyene babaye imfuvyi bakiri bato kandi bikabababaza. Rero nk'umuntu yababaye cane, naho aba yageze ahantu Yesu yabimukuyemwo, usanga aguma agira tandanse yo gusubirayo, wamwikomoka umugaruka. Ni ukuvuga yuko utimutse ngo uveyo. Iyaba warimutse ukavayo, wari ntiwovyibagira nivyo, ariko ntiwokwamuri kurabisubiramwo ngo ugarukane ba bandi bakugiriye nabi, ugarukane vya bindi. Oya, ivyo bigaruka kukugirira nabi. Ariko Yesu amubarira ngo va hasi. Ku murongo w'8, Yohana 5:8, Yesu aramubwira ngo va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Ikorera ivyo vyakoresheje, ivyo byari byarakutsikamiye iyo myaka yose, hanyuma uva aho hantu ugende. Ugende hehe? Hari abantu batanzi iyo baja, ariko Yesu aha yavuze ngo nagende ave kuri ico kisima. Aho hantu yaramaze imyaka yose yaranukiyeho, aho hantu avuze ngo vayo, imuka. Hari ahandi heza habakomeye, ukora ibikorwa, ukora ivyasharo vyawe vyunguke, uvyaruheke, utere bimere, genda ukora ibindi bintu nk'ivy'abakomeye nyene. Haleluya. Yesu yaragukomeje, aragomba kukomera nawe ukomeza abandi. Uri hariya ukomeze ba bandi nabo bagifise ibibazo. Erega iyo ukomeye Yesu aca aguha akazi ko gukomeza abandi. Hari abandi bari muri iyo situation wahoramwo, ugomba kubereka ingene bakwiye kugenda. Ukamenya uti Yesu aratabara, muhungire ko Yesu aratabara. Nanje hajye nahaguwe na Yesu, vyari vyaranse, nari naragerageje n'ingufu zanje zose ariko biranka, ariko Yesu amaze kuza nanje yarantabaye. Haleluya. Ukamubwira uti genda kuri uyo Yesu, muhamagare, arumva kandi arishura. Imana ishimwe. Naha dutevya, Bibiliya yatubwira ngo naha dutevya ariko aratwishura.
naho dutevye aratwishura. Hanyuma igituma Yesu ashaka ngo ugende, Yesu arashaka kumukurikira. Hari uwundi murongo Yesu yabonye impumyi zibiri ngo aca arazibaza ngo mugomba ndabagire gutati turagomba guhumuka mugenzi, ngo aca bakora ko barahumuka. Hanyuma ngo aca babarira ngo nkurikira. Haleluya. Aba yaciye ababwira ati nkurikira. Muce mukurikira Yesu. Nahagenda ugende hehe? Ukurikire Yesu. Kuko hari abantu benshi bakize bagirirwa neza n'Imana ariko bagiye ariko batakurikiye Yesu. Ahubwo womenga Yesu baci bamutera umugongo kuko batakikenye, kuko batakimukeneye. Womenga ntibakimukeneye ariko n'ubujuju. Ahubwo niho bari bamukeneye cyane, naza bagasubira iyo bavuye. Imana dutabara. Yesu avuga ati nkurikira. Ko yakugiriye neza, ko yaguhumuye amaso, ko yagukijije, ko yagukuyemo ka gahinda, ko yakumaze bwa bukene. Mukurikire. Kumukurikira rero, genda uzane n'abandi. Ubwira abandi ko Yesu agira neza. Ubwira n'abandi byahora bikugoye ariko Yesu akabera gutabaye. Ubwira n'abandi ubushobozi bwa Kristo kuko nawe bwagushitseko bukagukura ahantu wari umaze igihe kinini. Imana yo mwijuru ibahezagire. Twariko turavuga ingene Yesu agira neza. Haleluya. Uko gushirikirago ku mutwe no bigereranya no gushinga intahe. Atehera bikikirago cari caranyikoreye imyaka myinshi. Nanje ubu nije ndacikoreye. Niko gushinga intahe. Rero uko gushinga intahe rero hariho abantu batabinezererwa. Satani ntabinezererwa. Abantu bibo ntibabinezererwa. Abanyedini ntibabinezererwa. Erega hariho abanyedini bavuga ngo bavuga Yesu mugabo badakunda Yesu. Bakavuga ivy'Imana kandi batabibamwo. Abo rero bajejwe gukubita no kwangisha ico cose gituma umuntu ahaguruka gushinga intahe. Tube maso rero. Uyu muntu yari yakijijwe na Yesu akamubwira ngo ikorera ikirago. Batubwiye ngo hari ku isabato. Kandi mumenye neza yuko aha abayuda ku isabato ngo ntibakore ikintu na kimwe. Nico cyatumye ngo bamubwira bati wibagiye ko ari ku isabato. Yo reka ukoze ikintu kizira. Nawe ati erega nuwankijije yankijije ku isabato. Haleluya. Nuwankijije ku isabato. None ku isabato ko Yesu yakijije umuntu ko yankijije ndeke kwikorera ikirago canje kandi ndakarabye niwe yabimbwiye. Haleluya. Imana ishimwe ngo niwe yabimbwiye. Uyu muntu amenya gukora uko Imana yamubariye. Yesu imwama dufashe dukora uko atubwiye. Hazoza ibiguca intege, hazoza ibikubuza ngo reka gushinga intahe, hazoza ibikubuza ngo reka gukavya. Ariko wewe wibutse iyo Yesu yagukuye, wari ukwiye kwamamaza Yesu. Wibutse ibyo Umwami Imana yakugiriye, wari ukwiye kumwamamaza gusumba abandi bose. Ndakwifuriza gusobanukirwa ineza y'Imana. Hari abantu batasobanukiwe ineza y'Imana, ariko ndakwifuriza gusobanukirwa ineza y'Imana. Uyu muntu yamubwiye ati ikorere n'abandi babibone. Mugendagende, abakubona uryamye babone uri kuragendagenda, bamenye ko Yesu yagukijije. Hari ibintu rega bishobora no gushinga intahe naho utovuga. Kwikorera ukagendagenda, ibyo byose byemeza bakubonye uryamye, bakakubona uri kuragendagenda, bibemeza ko wakize. Abakubona bikoreye ikirago bamye ati wa muntu yararyamye hantu yajonjoye, yavuye muri bya bindi, yahavuye. Yesu yamugize muzima. 38 ni myinshi imyaka. Mana we, naho yoba ari iminsi 3 urwaye urembye n'igihe kininiya cyane, ariko 38 abana bavutse umuntu arwaye bagakura bakarira naho bagera iyo myaka yose. Tuvuge nimba yarwaye afise ari umusore wa 20 ans, ako n'akarorero.
ni ukuvuga yuko ubu yoba yari afise 58, imagine 38 zose akazimara arwaye. Ni ukuvuga ngo presque ubuzima bwiwe bwose yararwaye. Ariko Imana idutabare, tureke kwiganyira, tureke kumutera akagere, tugume ku kidengeri gushika umunsi Kristo adutabariyeho. Kristo azogutabara, ntukamuve imbere, ntukivumbure ngo uvuge ngo ndagiye, ngo Yesu byamunaniye, canke ngo ngugire nte. Oya, igumira ku kidengeri, kuko niwaja muhira naho nyene nugupfa wopfa umupfira imbere ya Yesu. Imana idutabara. Kandi ndashima Yesu ahashitse arakiza, Yesu ahashitse aratabara, Yesu ahashitse bigenda neza. Nawe ndakwifuriza kuguma imbere yiwe, reka kumutera akagere, reka kuvuga ngo ivyanje Yesu yabinaniwe. Ntiyabinaniwe, arabibona kandi aragukunda. Kandi shima uko nyene biriko biramera, kuko ugutevya kwiwe niko kugira neza kwiwe. Imana ishimwe. Uko atevya aba ariko ararondera intahe ikomeye. None abandi ntibari bakize, abandi hari amakuru yabo batubariye, ariko barakize, kuko ubu yabivuze ati hari abahora bantanga, urumva barakize ariko ntitwabimenye. Ariko inkuru yiwe, kuko Yesu yaje, abandi bakijijwe na marayika baragenda, ariko uyu wewe yiboneye bose, umukuru wa bose, aramukiza. Imana ishimwe. Kandi wewe, haleluya, Yesu wewe ntaraba ngo ni dimanche, wewe ntaraba ngo urashaje cyangwa uri muto, wewe ntaraba ngo uratunze cyangwa uri mukene. Yesu ntacaraba wewe ukumeze. Kandi Yesu ntakimutangira ngo areke gukora ku isabato, arakora mu gitondo, arakora ku mugoroba, arakora. Haleluya, yo Yesu we, Imana ishimwe. Yesu ntakimutangira, ni umwami w'abami, ni umugabo w'abagabo. Imana ishimwe. Hahirwa abamwizeye bakabana nabo, bakabana nawe, bakamuhamagara ijoro n'umurango. Ndakwifuriza kunezererwa muri Kristo. Uyu Yesu ahashitse bigenda neza. Musabe aze, Mana we, musabe aze, mubane, mugendane, mukorane, urabe ko bitagenda neza. Yesu avuga ati nkurikira, nawe mukurikire. Abo bariko baragutesha ngo ntukore ibyango yakubariye, bihoze, babwira uti uwankijije niwe yantumye ibi. Babwire uti wankijije niwe yantumye ibi, ahasije niyitumye, mfise wantumye. Imana ibahezagire. Wewe wumva ari cyo ugomba kumubwira Yesu, mubarire, gende mucombo mubarire. Ndashima Imana. Imana irumva kandi Imana irakora. Imana irumva kandi irabishitse. Nubona utevye mu kigeragezo, ntiwivumbure, kubera yuko itabinaniwe kugutabara. Kandi Imana lota yose ni yayo, nticegwa kandi ntiyihuta, ikorera ku gihe cayo. Urindire umwanya wa Yesu kandi urindire wihanganye. Imana iguha umugisha. Mwami Yesu, ndagushimira kugira ijambo. Ndasabye ribature uyu yabaswe n'indwara, uyu yabaswe n'ibigeragezo bitagira izina. Mu izina ryawe ryera Kristo, ndasabye ngo uhace Mwami Yesu, uhace nk'uko waciye aha hantu ukabona uyu muntu ngo hamaze igihe. Mwami, naba nabo mu izina rya Yesu Kristo, ivyabagize imbohe, Mwami Yesu, ubatabare, ubatabare, ubabohore, ubatandukanye n'ico cabaziritse mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe kwidegembya, ubahe gukira, o Yesu. Kandi ucubaha kugenda, gutambuka, kuva aho hantu, gutandukana n'ivyo vyari byarabamereye nabi, bagende bamamaza ivyo butumwa bwiza. Urakoze kuri Imana. Nuko rero ndagushimiye kuri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ni Françoise Haboneye mwari kumwe. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 760 +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo.
uhoraho aduhana umugisha namwe, amen.